Raporo y'ubushakashatsi ku bukire ku isi Global Wealth Report 2022 isohorwa n'ikigo cyitwa Henry and Partners yagaragaje ko mu Rwanda hari abakire 30 batunze nibura miliyoni 10 z'amadolari, no kuvuga miliyari zisaga 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi raporo yerekana ko u Rwanda ari urwa 17 muri Afurika mu kugira abakire benshi cyane batunze guhera kuri miliyoni 1 y'amadolari, no kuvuga miliyari irenga 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Abafite kuva kuri miliyoni 1 y'amadolari ariko batageza kuri miliyoni 10 z'amadolari ni abakire 700 b'abanyarwanda. Umutungo wabo wose ni miliyari 11 z'amadolari y'Amerika. Abakire b'abanyafurika bose bafite imitungo ya miliyari 2100 z'amadolari. Uyu mubare ukaba uziyongeraho 38% muri 2032. Umubare w'abakire mu bihugu bya Afurika biteganyijwe ko uziyongera cyane mu myaka iri imbere, bigizwemo uruhare n'ishoramari ryambukiranya imipaka, abajya gutura mu bindi bihugu ndetse n'abahabwa ubwenegihugu. Imijyi ikize cyane muri Afurika niyo muri Afurika y'Epfo, Johannesburg iza ku mwanya wa mbere n'ubutunzi bungana na miliyari 239 z'amadolari y'Amerika, bugakurikirwa na Cape Town ufite ubutunzi bwa miliyari 131 z'amadolari y'Amerika. Raporo kandi yagaragaje ko 50% by'ubukire bwa Afurika bwiganje mu bihugu bitanu gusa: Afurika y'Epfo, Misiri, Nigeria, Maroc ndetse n'igihugu cya Kenya. Imibare ya kiriya kigo ivuga ko abanyarwanda batunze miliyoni kuzamura mu madolari y'Amerika ari abantu 850. Ruza inyuma kandi ya Tanzania ifite abantu 940, rukaza imbere ya Uganda ifite abantu 820. Cyakora iyo urebye uko umutungo w'abaturage wazamutse mu myaka 10 ishize, usanga u Rwanda ari urwa kabiri nyuma y'ibirwa bya Maurice. Abatuye ibirwa bya Maurice ubukungu bwabo bwazamutse ku gipimo cya 74%, naho abo Rwanda ubwabo uzamuka ku gipimo cya 60%. Abarenga ibihumbi 136 bafite miliyoni irenga y'amadolari baba muri Afurika. Abagera kandi ku 6700 bafite miliyoni zirenga 10 z'amadolari, naho abagera kuri 305 bafite miliyoni guhera ku 100 z'amadolari kuzamura, ubu bakaba bari muri Afurika. Kuri uyu umugabane abafite miliyari y'amadolari ni 21 gusa. Dore ibihugu 10 bya mbere bya Afurika bifite abakire benshi bafite miliyoni z'amadolari. Afurika y'Epfo, muri iki gihugu hari abakire bagera kuri ku 39,300 bafite nibura hejuru ya miliyoni 1 y'amadolari, no kuvuga nibura miliyari y'amafaranga y'u Rwanda kuzamura. Abafite guhera kuri miliyoni 10 z'amadolari nabagera ku 2080, naho abafite kuva kuri miliyoni 100 kuzamura ni 94. Abafite kandi miliyari y'amadolari kuzamura ni 5. Umutungo w'abakire bo muri Afurika y'Epfo ubarirwa muri miliyari 661 z'amadolari, ukaba utuma iki gihugu kiba icya mbere mu kugira abakire benshi cyane ku mugabane wa Afurika. Misiri, mu gihugu cya Misiri hari abakire bagera ku 16,900 bafite guhera kuri miliyoni 1 y'amadolari. Abafite guhera kuri miliyoni 10 z'amadolari ni 880. Abafite guhera kuri miliyoni 100 z'amadolari ni 57, naho abatunze nibura miliyari y'amadolari mu Misiri ni 7. Muri rusange umutungo w'abakire bo mu Misiri ni miliyari 307 z'amadolari y'Amerika. Muri Nigeria, muri iki gihugu hari abakire bafite miliyoni 1 y'amadolari kuzamura ni ibihumbi 10. Abafite miliyoni 10 z'amadolari ni abagera kuri 510. Abafite guhera kandi kuri miliyoni 100 z'amadolari ni 28, n'abatunze miliyari y'amadolari ni 4. Muri rusange umutungo w'abakire muri Nigeria ni miliyari 307 z'amadolari y'Amerika. Kenya, muri iki gihugu hari abakire bafite miliyoni 1 y'amadolari kuzamura bangana n'ibihumbi 8,500. Abafite miliyoni nibura 10 z'amadolari ni 340. Abafite guhera kuri miliyoni 100 z'amadolari ni 15. Nta n'umwe rero utunze miliyari y'amadolari. Muri rusange abakire muri Kenya bafite umutungo ungana na miliyari 91 z'amadolari. Maroc, muri iki gihugu hari abakire bafite miliyoni 1 y'amadolari kuzamura bangana n'ibihumbi 5. Abafite miliyoni nibura 10 z'amadolari ni 220. Abafite guhera kuri miliyoni 100 z'amadolari ni 22, naho abatunze miliyari y'amadolari ni bagera kuri 3. Muri rusange abakire muri Maroc bafite umutungo ungana na miliyari 125 z'amadolari y'Amerika. Mu birwa bya Mauritius, muri iki gihugu hari abakire bafite miliyoni 1 y'amadolari kuzamura bangana n'ibihumbi 4,800. Bafite miliyoni nibura 10.
z'amadolari ni 210, abafite guhera kuri miliyoni 100 z'amadolari ni 6, naho abatunze miliyari y'amadolari nta n'umwe. Muri rusange bakiri bo muri Mauritius bafite umutungo ungana na miliyari 44 z'amadolari y'Amerika. Igihugu cya Ethiopia, muri iki gihugu abakiri bafite miliyoni 1 y'amadolari, kuzamura bangana n'ibihumbi 2900, abafite miliyoni nibura 10 z'amadolari ni 140, abafite guhera kuri miliyoni 100 z'amadolari ni 4, naho abatunze miliyari y'amadolari nta n'umwe. Umutungo w'abakiri muri Ethiopia ni miliyari 52 z'amadolari y'Amerika. Igihugu cya Ghana, muri iki gihugu abakiri bafite miliyoni 1 y'amadolari, kuzamura bangana n'ibihumbi 2900, abafite miliyoni nibura 10 z'amadolari ni 120, abafite guhera kuri miliyoni 100 z'amadolari ni 4, naho abatunze miliyari y'amadolari ni 4 muri iki gihugu cya Ghana. Umutungo w'abakiri bo muri Ghana ukaba ungana na miliyari 59 z'amadolari y'Amerika. Tanzania, muri iki gihugu hari abakiri bafite miliyoni 1 y'amadolari, kuzamura bangana n'ibihumbi 2400, abafite miliyoni nibura 10 z'amadolari ni 80, abafite guhera kuri miliyoni 100 z'amadolari ni 8, naho abatunze miliyari y'amadolari ni 1. Umutungo w'abakiri bose muri Tanzania ni miliyari 56 z'amadolari y'Amerika. Angola, muri iki gihugu hari abakiri bafite miliyoni 1 y'amadolari, kuzamura bangana n'ibihumbi 2400, abafite miliyoni nibura 10 z'amadolari ni 110, abafite guhera kuri miliyoni 100 z'amadolari ni 3, naho abatunze miliyari y'amadolari ni 1. Umutungo w'aba bakire wose ni miliyari 56 z'amadolari y'Amerika. Ngibyo rero iby'abafite agatubutse cyangwa se agafaranga gafatika ku mugabane wa Afrika, akaba rero n'abanyarwanda nk'uko mwabyumvishe, harimo rwose ngo abagera kuri 30 bafite batunze nibura miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari amafaranga atari make cyane, ni miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Amafaranga ni menshi. Mu Rwanda, Dieudonné Ishimwe usanzwe utegura irushanwa rya Nyampinga rizwi nka Miss Rwanda yatawe muri yombi mu ntangiriro z'iki cyumweru akekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ni ibyaha bivugwa ko yakoreye bamwe mu bakobwa bagiye bitabira amarushanwa ya Nyampinga mu bihe bitandukanye. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ku ifatwa rya Dieudonné Ishimwe. Ubu wafungiye kuri station ya RIB Remera, iperereza rirakomeje kugira ngo hakorwe dosiye izashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Ibyerekeye uko RIB yatangiye gukurikirana iki cyaha nk'uko warumbashije, ubundi RIB ihabwa uburenganzira n'itegeko ryo kuba yakurikirana ibyaha ibyibwirije cyangwa iregewe, ndetse n'ukekwa akaba yafatwa agafungwa igihe cyose hari impamvu zifatika impamvu zifatika zemewe n'amategeko zituma umuntu runaka akekwaho icyaha. Rero bumwe muri ubu buryo nibwo bwakoreshejwe, ndetse icyaha ubu ngubu kikaba kigikorwaho iperereza, ibimenyetso bikusanywa. Ni ukuvuga yuko ntabwo ari umukobwa kanaka waje kuri RIB cyangwa se ngo ujye kuri polisi arege, ni amaperereza yanyu mwashingiyeho mubwira Dieudonné Ishimwe ko atawe muri yombi. Ubundi mu kazi kacu ka buri munsi urwego rw'ubugenzacyaha rushinzwe gukumira, gutahura ndetse no kugenza ibyaha. Rero ni muri uru rwego rwacu rwo gutahura ibyaha bikaba biri gukurikirana. Kugira ngo byumvikane neza, aya marushanwa ya Nyampinga mu Rwanda maze igihe kirekire, kandi uyu Ishimwe Dieudonné ari mu bamaze imyaka myinshi bayategura. Mutuvunguriyeho gatoya, iri perereza rya RIB rimaze nk'imyaka ingana iki, rimaze igihe kingana iki kugira ngo ribe rigeze ku musaruro w'uyu munsi? Ntabwo navuga wenda ngo twari twanaripfundikira, kuko n'ubundi riracyakomeza, iperereza riracyakomeza, kandi ibi byaha rero byagiye bikorwa mu bihe bitandukanye. Ubwo iperereza niryo rizagaragaza byatangiye iki gihe, iki gihe hakorwa ibi ngibi, cyangwa se n'ubundi buryo iperereza rishobora kubigaragazamo. Ngira ngo twategereza wenda iperereza ry'ibanze icyo ryazagaragaza. Mwaba mufite umubare runaka w'abakobwa bashobora kuba barahohotewe muri abo bitabiraga aya marushanwa ya Nyampinga?
ntabwo twavuga ngo dufite umubare uyu n'uyu kuko iperereza riracyakomeje. Ushobora kuvuga ati mfite uyu nguyu ejo rikagaragaza undi, tugiye mu mibare